akajambo nokongerako nako gushima ukuntu biriko biragenda, nako gushima n'umwimbu tuba twiteze, impanuro nayo nguma nyene mpimiriza cane cane urwaruka bakore imbere ni heza cane. Okay, yes. Muramutse twiteze amahoro y'Imana. Ikange mwaramutse canke mwiriwe bivanye wese aherereye. Amazina jewe nyene Gisahira. Abo mbona ndi muri muteye igomwe, muri mutagase cane, muri itomati. Aho uje yaga n'umwe. Mbona arugwarukana bakadufungira mirimo, ariko arakora cane. Ariko arakora ibishoboka byose maka gushika ngo nawe yikure muri wa mwansi umuntu wese mubi cane ari wo bukene. Uyu munsi rero tugiye kuyaga, tugiye gutera inkuru, tugiye kuyagira na mwebwe mwese, cyane cyane mwebwe urwaruka mutagira ico mutabona ico gukora. Muze mutabona ico gukora, muba mwibaza ati akazi tuzogahabwa na naka, tuzogahabwa na naka. Rero turamuhaye ikaze, twidondora aza kutubwira, tubwire ati umugambi wiyumviriye gute, mbega mu kuwutangura yatanguje amafaranga angana gute, mbega mu kuwukurikirana hoho akoresha abakozi bangana gute, canke asanzwe avyikorera. Aza kutuyagira bike canke vyinshi muri experience yoba afise, aho yoba amaze kuva hama kugera ubwo no mugambi wiwe wo kurima igiterwa c'itomati. Kubona ko abantu bakunze bagitinya kubera ngo gitwara uburyo bwinshi, gitwara umwanya munini kubikora. Reka tumuhe ikaze rero atwidondore, nkumbure aze kwivuga ko vyinshi twe tutigeze tumuvuga. Turaguhaye ikaze rero, karibu cyane. Yego murakoze. Akazina kanje Nindayishimiye Eri, abasanzwe mba ngaha nyine muri komine Shombo yagutse. Hama nkuko mubivuze, uwo murima w'itomati urimwo nuwanje, ariko ndakora kugira ndabe yuko nokiyungunganya muri iki na kiriya. Aratubwiye yuko umurima uwo yatangiye gukora ari uwo aragerageza kugira ngo nawe yiyungunganye. Okay. Ibi bintu kumenga kuvuga byinshi, uburyo bwiza mwabisubiye he, byagenze gute kugira ngo uronke toho kumenga imiti yabyazimye, biragenda gute kugira ngo mu yaronke ayo kuzigura. Okay, ibi bisanzwe ufise umwete nta buryo bwinshi bitwara, burya uburyo bwinshi n'umwete. Ibyo gutwara uburyo iyo uvuze nk'ingoma nkoresha abakozi gusa, nayo byinshi muri ivyo ndavyikorera. Ndavyikorera nkoresha abakozi iyo hari ikintu nyine mbona gikenewe rwose. Iyo ari igikorwa mbona nkokora nk'imisi 2 ngo ndakimare, niho ca nshiramwo umukozi. Ubwawe rero no kuvuga ko inguvu zawe niwo mutahe wa mbere. Tugiye wo mutahe wa mbere, aho wewe nyene na jewe tubafise inguvu zo gukora bino bintu. Kandi nubwo usanga uburyo bugoye, ariko turategerezwa kugira iki kwitanga kugira tubikore. Ariko kandi rero byaza muraza dutembereza mu kwereke tomati ziriko ziheze guhera ibisaha, guhera mu kubadika zimaze gutwara uburyo bungana uku, niteze ko bironka uburyo bungana uku. Uburyo nyene zirabutwara. Nk'ubu ugiye kuraba urabona ko hariho bifise amashurwe, ahizo ndiko ndarembera, ahetse itanguye gusha. No kuvuga ntizigira rimwe kubera ko murazi iyo ubaditse mu ntango yo kubadika hariho nk'ibango rita, bigasaba yuko urisubiriza. Rero urisubirije nico gituma zitagira rimwe. Mitahe nayo hariho abakozi bo gukoresha nyene mu nk'ubu kuvomera nk'imvura yabuze, kuzibagarira, gupompa n'ibindi. Murakoze cyane. Ariko rero uvuga batubwiye abakozi
kagute mumenye ko mwungutse ryari canke mwahomvye? Okay. Kunguka no guhomba tubihabwa n'isoko tuba turose, canke na cane umwimbu uba wabonetse bigaca bivana n'isoko tuba turose ingene imeze. Ni ukuvuga kugira ngo mubone ko mwungutse canke mwahomvye muhabwa n'ikirere n'isoko. Okay. Ikintu ca mbere gikunda kwica ino mirima yanyu y'itomati ni ingwara yitwa gute? Kugira uyikingire canke uyivure woba wabikoze gute? Ego, itomati ni igiterwa kikarigwa cane no kugwara, ni ukuvuga kenshi bisaba kwama mu murima ukaraba umurima wawe umeze, kuvuga iyo hari nk'akagwara kagomba kuzitera urakabona iyo kamaze gufata nk'amabango nk'atatu ugaca unyarukana umuti pomye birahera umurima ugasubira ku murongo. Ni ukuvuga bisaba umwete kuguma uvizika ukaraba. Bisaba umwete, ni ukuvuga n'ubukerebutsi nibaza ko busha bujamwo kugira ngo uwo murima ntushobore gupfana. Cane turabona ibintu bimeze neza. Okay, none ikijanye naco n'akanyungu canke batubwiye ko mubihabwa n'isoko, ariko kandi turabona ko bibaza muraza kudutembereza mutwereke uruba rukomeye canke uruba rumeze nk'ururwaye. Nibaza mugomba hamwe kudutembereza turahabe tembere nk'umurima, tubwire ibi tubikoresha mu ryari, navyo tubikoresha ryari. Umpereye nko ku mababi ngaha urabona ngaha aho nyene hameze nk'iyi n'ingwara y'akababu. Nca nyaruka gupompa uno musi canke duca mpompa kubihera nyene bigahera. Okay, tugiye ku ndugu turaraba aho urabona nkuru nkuru. Ego turarubona cyane. Iyi bari ingwara iyi nayo bayita gute? Iyi nayo nyene y'akababu kukuntu. Akababu koko. Akababu kari tomati gose. Bituma uraba uko. Hariho n'ibindi bituma turembera urabona nkajya hararembeye. Murembezi ikiriye no mutwereke turahabe. Ngenda bereke. Uvuga tomati zo mu mvura. Tomati zo mu mvura. Ego. Iyo urutomati ruryamye hasi. Urabona ngaha tuba twarazikirije kugira zo mu kirere. Ego. Iyo ruryamye hasi imvura ikagwa ruri hasi, urabona haca habomba rugaca ruterwa na humidity hasi. Kuvuga haca haza ibintu by'amazi dufate canke koroha kw'isi. Burya niho bihera rugaca rubora. Ngarenga aha turazikiriza hejuru kugira zigume zisusurutse. Zisha neza ico gihe ziba ziri hejuru kubera ziba ari igihe c'imvura. Okay. Turaza gukurikirana benshi ni akahe kajambo ubwiye bariko baradukurikirana canke niyihe mpanuro uza gusigira abariko baradukurikirana? Okay, ijambo nabwira bariko baradukurikirana ko bogira umwete mu bintu byose uriko urakora canke ibyo wiyumvira ko iyo ugize pratique byose birakunda gushoboka. Uretse yuko hari intambamyi zimwe ariko kenshi iyo ugerageje urakura. Okay, bijanye n'abanyamitahe nabo kugira ngo bashigikire makino gikorwa muri ko murakora kuko tubona ko igikorwa c'iteka cushikana umuntu canke abantu kure. Okay, none nk'abanyamitahe nabo ubasaba iki canke abafatanya ibikorwa bawe wobasaba iki?
canke bariko baragukurikirana. baba bafise ibitabo nyene nyene umuntu agenda kurana nyene acumbagira mpaka agashika ico yifuza. Okay, twavyumvise. Nk'abanyamitahe bokurondera canke abifuza kugurira bokurondera bogukura hehe? Jewe nsanzwe nyene ndaha Gasaga nyene Shombo, ndondeye ntumbura nimero zanje ni 61 51 8. Ushire kumurondera ashoboye kumwitura nta kibazo, aratanze nimero yiwe, nshobore kumufasha canke kumwungura ubundi bwenge cane cane n'abifuza kwiga wese ushobora kuza kumwitura akabiza kubera asanzwe afise experience aba ariko arakora. Ariko mugabo ico nizeye coco nta bumenyi butangirwa ubuntu, ubumenyi bwose buragurwa. Ariko rero none ikijanye n'amasoko naco kimeze gute? Amasoko muyakura hehe? Amasoko urashobora iyo warose nyinshi zishoboka, urashobora kurondera umukiriya wiwawe uzifuruna isaka, niho isoko bica bigenda neza. Ukarondera nk'umuntu nyene nk'ahantu muri ville zifuruna isako, niho amahera acaza neza, uretse kuza urashobora kw'iyo soko, izo soko zisanzwe. Ico gihe uwo bitura canke akabarondera kugira ngo mushobore kumuha igiterwa, mushobora kuzimuronsa? Ego cane kozimuronsa kihari, asanze zihari ambajije nkabona zirahari kozimuronsa kabisa. Aha nimba yo bari Gitega, Ikarusi centre, kozimuronsa. Kubera usanzwe uri umwuga ukora, nibaza yuko ugerageza ukagira iki ugatunganiriza abakwitura, aribo bakiriya bawe, aribo bose muze gukorana ico kintu. Ego turagerageza. Ndabashimire cane, nyimba ata kandi kajambo ufise canke wokongerako, nyimba ata impanuro, nyimba ataco kindi kintu wirata musanzwe mukora, ico nyene murashoboye kugikora nta kibazo mukakigirako abantu bakakimenyera. Okay, akajambo nokongerako nako gushima ukuntu biriko biragenda, nta gushima n'ibindi tuba twiteze. Impanuro nayo nguma nyene mpimiriza cane urwaruka bakore imbere ni heza cane. Ukuvuga no guhimiriza urwaruka kugira ngo dukure amaboko mu mpuzu canke rukure amaboko mu mpuzu, rukore cane. Ubwo nabashimire, n'ejo canke hirya y'ejo umuntu niyabitura ndibaza ko muzogaruka mukashinga intahe canke mukagira ico mubwiye abariko baradukurikirana, abakunzi bacu. Tubifuza kugira subscribe, share, comment kugira ngo twibere umuryango munini, umuryango mugari uzohigisha ibijanye n'iterambere. Sawa, murakoze cane. Imana nibahezagire cane.